inyuma. Yesu yanyitangiye yankijije ibyaha none ubundi ndegembya ise ibyizigiro wazongeza kwa data yanijuje amahoro sinzomumva inyuma. Ndakuramukije mwene data, nongera nkwifuriza umwaka mushasha mwiza, kandi n'Imana yacu nayo ndayishimiye iduhaye kugera kuri uno munsi tukiri bazima. Imana yacu iragahezagirwa. Nagomba tubandanye rya jambo ryacu, ariko twishimikize uyu murongo w'ijambo ry'Imana uri mu gitabo cyo gucura intimba, igice ca 3 ku murongo wa 21. Ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro, nuko imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Mwene data, nagomba ndakubwire ko kwibuka bisigura kuraba inyuma, kuraba aho wavuye, kuraba aho waciye, ibyo wanyuzemwo. Ndagomba ko kuri uno munsi wa nyuma urangiza uno mwaka, ndagomba ko ugira ikintu wibutse mwene data. Ntugume uraba imbere, kuko inkomezi z'umukristo ntiziri mu kuraba ibiri imbere, kuko imbere hari intambara, imbere hari ubwoba, imbere hari intambwe zitontoma, imbere hari amatanure ahinda, imbere hari intambwe basonzesheje, imbere hari ibibazo, imbere hari irinde, imbere hari urupfungu. Nta nkomezi woronka yo atari ubwoba no kwiganyira no gusuhuza umutima, mbere wohava usanga warogose ku Mana. Ariko iyo uravye inyuma ubona Imana, uravye inyuma ubona intambara wanesheje, ubona amadubu watabaguye, ubona Yorodani gwigabanije kubiri, Imana iriko irakubwira rengana. Uravye inyuma ubona igihe wari kumusega Imana ikagukiza. Uravye inyuma ubona ivyaha byari biguhagurukiye kugira ngo bigutaramuze mu ishengero, ariko Imana yarakugwaniye, ariko Imana yarakuneshereje. None kuri uno munsi wa nyuma urangiza uno mwaka, uyasubiza amaso inyuma, nawe gira icyo wibutse bigutera ibyizigiro. Gira icyo wibutse bitume uyu munsi woshima Imana. By'ukuri Imana irazi kurinda, Imana irazigama, Imana irakiza. Numva no kubwira ngo shimira Imana igushanye kuri no munsi wa nyuma, ureme ishimwe mu mutima wawe. Naho utoba ubona amasitoke ari ngaho ngo ubone ibintu byose biri ngaho bizokuzigama mu mwaka wose uza, oya, ni wibuke ko none mwaka uheze wawutanguye ata kintu ufise, ariko Imana ikaba yarakuzigamye, Imana ikaba yarakugiriye neza. Ni wibuke ko uyu mwaka wawutanguye usuhuza umutima, ariko ukaba urangije ivyagutera ubwoba byose Imana yarabikurenganije. Imana yarakwambitse, ikwambikira umuryango, ikuzigamira abana, irakurindira mu gakiza, ntiwabinyamaza abadayimoni. Mwene data, Imana irazi kurinda. Ikintu cy'izahabu dufise cy'igiciro ni ivyizigiro. Ivyizigiro bituma tutagenda nk'uko abisi bagenda, bituma tutavuga nk'uko abisi bavuga, bituma tutifata nk'uko bifata, ntitwiganyira nkabo, ntidusuhuza umutima nkabo. Twebwe tubona Imana. Iyo biganyira, twebwe tubona Imana ku bwigisho ry'ukwizera. Turizera tukabona Imana, bigatuma twizigira ko ejo ari heza, kuko iyo tuja burya turiko turahegereza gose. Pawulo yatwandikiye ngo twebwe ngo ntitwiganyira nk'uko abisi biganyira, ngo ntiturira ngo tuboroge nk'uko abisi baboroga. Ekaye habe namba, kuko twebwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka.